akabaye ntakabe inkuru ni umunsi iteye ubwoba cyane. Ibaza ibintu vyayo bigatwara ubuzima bw'abarenga 2000 kandi bishobora no gusubira kuba umwanya n'umwanya. Iyi ni inkuru yabaye si umugani cyangwa igitito. Ijoro rimwe abantu baryamye mu gisagara, hanyuma mu kanya gato ikirunga gitangura gusohora umuriro mwinshi cyane. Lava itangura kwiruka imanuka mu misozi igana mu gisagara. Uwo munsi abarenga 2000 barapfuye. Iki ni ikirunga cha Mount Nyiragongo, kimwe mu birunga biteye ubwoba cyane ku isi. Ikirunga cha Mount Nyiragongo kiri hafi cyane n'igisagara ca Goma muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, hafi cyane n'igihugu cy'u Burundi. Ikirunga cha Mount Nyiragongo kiri hafi y'igihugu cy'u Burundi, gipima metero 370, gishobora kwiruka ibirometero 260 ku isaha. Reka turabire hamwe ibibazo bigiye guteza mu Burundi hamwe byo bishike byabaye muri kahise bigasubira. Mbega hoho ikirunga kirashobora guhagarikwa bigenda gute? Life story, inkuru, ubuzima n'amateka.